Ibikoresho vyo kubaka bimaze kugaragara ko vyaduze mu gisagara ca Ngozi ni imisumari, aho yavuye ku mafaranga ibihumbi 7 ku kiro ikaja ku bihumbi 10. Isashe bita rufingi nayo ikoreshwa mu bwubatsi igeze ku mafaranga ibihumbi 15 yahora ku mafaranga ibihumbi 9. Isima ya Buseko yahora ku mafaranga ibihumbi 28,500 ku mufuko, muri kino gihe igurwa amafaranga ibihumbi 38. Nayo ibati risigaye rigurwa amafaranga ibihumbi 35 mu gihe ryahora rigurwa hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30. Bamwe mu banyagihugu bakenera ivyo bikoresho vyo kubaka baganiriye na RPA bavuga ko ivyo biciro vyose vyaduze mu kiringo c'amezi 2 gusa, bakamenyesha ko uretse nuko ivyo bikoresho vyo kubaka vyazimvye ngo ntibinaboneka neza ku maduka babigurirako. Bagatanga akarorero nk'amabati akunda kubura cyane kandi akaba acuruzwa n'abadandaza 2 gusa mu gisagara cose ca Ngozi. Basaba ubushikiranganji bw'ubudandaji muri kino gihe gufata mu minwe ico kibazo, bakongera bagafata ingingo zorohereza abagura ivyo bikoresho vyo kubaka.